mu gihe abarundi bari mu bisubizo ntangere, abarundi bari mu munezero, abarundi bari mu nyishu y'iterambere hakurya ya Kanyaru mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu ishari ribagera ngaha, inzigo, amarira, amaborogo ntangere. Twese twaratangaye ntitwari bwamenye impamvu, ariko ndazi na mwebwe bakunzi ba Free Podcast TV muhava muza kumbwira ati ibi byo tuzaniye ni biki, vyifashe gute mu karere. Reka rero mbere yuko twinjira imuzi n'umuzingo ino nkuru canke muri busesanguzi, mbanze ndabahe ikaze, ndabaramutse nkuko bisanzwe, kaze na karibu bakunzi ba Free Podcast TV, mwe musanzwe mukurikirana Fleury Podcast TV muri mu Burundi, Zambia, Mozambique, Uganda, South Africa, Kenya, Zambia, Malawi n'ahandi henshi. Eka n'abakurikirana Fleury Podcast TV muri mu karere ka EAC, muri Afrika, muri Amerika, muri Oceania, Asia, eka na Burayi. Ndabahaye ikaze namwe muri mufuruka zine zisi. Nizere ko muguwe neza, abo bakitswe n'amagara nimukomeze gusenga, kandi ndizera neza ko Imana ibakiza ibana namwe. Nkuko bisanzwe imbere ya kamera ni Fleury le Patriote wa musesanguzi wanyu, ati ndabazaniye iki kuri uno munsi uri hejuru itariki 20 z'ukwezi kw'icumi, umwaka ni wa undi nyene ntiturawurangiza, ni 2025. Reka tubanze twifashishe kano ka video canke inoreresi cenza tugire ico tuyaze, kuko uno munsi hari amakuru menshi mu karere. Imbere uko ndabashiramo kano ka video, mbanze ndababwire ko amakuru ya Kaguta Yoweri Museveni hari hakurya mu Buganda, bivugwa ko agwaye kandi aremvye. Ibi ndatse ko mwese mwabironse kandi mwese mwamaze kubona ayo makuru, kuko hari na benshi baguma bambwira duhe ubusesanguzi, dusesangurire, dutohoreze. Ubu rero amatohoza ndayagejeje kure, ndiko ndanamenya mbere ko hamwe Museveni yocikana uwo bari umugambi wa Paul hajya hakurya ya Kanyaru, hamwe na bamwe mubegereye ubutegetsi. Ntashatse kuba ndavuga muri uno mwanya, ariko nkaronka ibindi vyemezo canke andi amakuru yibumvye, amakuru atekereye hamwe, canke ikiganiro cihariye ku buzima nibizoba bikurikira ku burongozi bwa Uganda, mu gihe ano mango turiko turavugana bari mu myiyamamazo idasanzwe, kandi bigaragara ko uriya muririmbyi Bobi Wine ariko arafata imitima y'abaganda benshi, kuko kumbure ashoboye kuba afata imitima y'abaganda benshi kwera batwawe igihe kinini n'agatsiko canke n'umuryango wa Yoweri Kaguta Museveni, bakaba bashaka ihinduka, canke ni mu gihe babona ko ataco ariko arabamarira canke yabamariye, bashaka gutera baje imbere. Umva bituma abanyagihugu bahindura uburongonzi aba ari vyinshi. Ariko imbere yuko rero nabemereye ko nkaronka amakuru amwe nkeneye, hari amakuru amwe nkeneye, kuko je simeze nk'abasesanguzi bahari hakurya ya Kanyaru, bamwe ku majambo gusa Ishari bavuga ngo igisirikare cy'u Burundi ngo cyase kuva muri Kongo, ibintu bipapireye, nta canditse, nta demande ya Tshisekedi kubabwira ni muhave, n'ibindi byinshi bigaragaza kari Ishari kandi no kunanirwa, kuko basaba amajambo yose bamye basaba kuva kera. Ndabutse ko banye basaba u Burundi kuva mu Buvira, kuva muri Kongo, kugira bace bafata Uvira, mu gihe baremvye, mu gihe ari n'amakuru avuga ko Corneille Nangaa ashoboye kuba yapfuye batarabivuga. Ibi byose ndiko ndabibasesangurira, kandi abizeje neza ko uno munsi nza kubaha makuru menshi yikibiriraho, kandi uko nza ndayaronka niko nza ndakora ibiganiro. Muraza kwihangana ni mwabona video za 15 minutes 20 minutes canke zo bazirenza, nuko biza kuvana n'amakuru ukungene yiyaguye. Rero kugira hendusaragare, reka manze ndashiremo inoreresi tuyifashishe, hanyuma cenza dusesangurire hamwe ano makuru kazi. Abarundi 200 batojwe n'Abarusiya batozwa amezi 3. Ubu nibo bagiye kurinda Tshisekedi, imbabare rubwira ari amabuye uzana yaturutse muri Kongo. Ngira bwa mbere nari nzi ko bayibye muri Kongo, ariko mbonye abohereje abarinzi bo kurinda perezida, ndavuga na Tshisekedi ashaka guha amabuye abashinwa, kandi ariko nayaba Hazarani birarabura. Tirogoye ntacyo barya iwawe, fata amabuye ya korota uyashyire munsi y'imifuka, hejuru ushyire handi mabuye yitwa quartz. Ize quartz zikora ibintu by'imirimbo. Tshisekedi so yoherereje Ndayishimiye buriya. Ubu babonwa nugize gute uhagaze. None rero uyu muntu uhagaze ngana afite satellite. Uzubu utwara amabuye ya korota ushaka kuyajyana mu Mushinwa ngo aguhe intwaro utera u Rwanda. Kuko no buriya Tshisekedi nagajya bivaho. Nifudere ninde ubakorera cannibalism, ubatwika kabarya.
kame mutuzo wari abari imitima y'abatutsi ni FDLR. None se ukumva ko M23 ko yavuga ngo FDLR ituvire ku butaka, ukumva ko ngiri gusaba inyungu z'u Rwanda. Ahubwo iyo uza kubuza geopolitique wari kumenya ngo umunsi inyungu za M23 za majinze zahuye zikanyunywana n'iz'u Rwanda, ubundi urumva ibyo bintu bizakugwa neza. U Rwanda rute agahinda gake nk'umwana upfusha umusambane wa nyina. Kubera iki? Iyo FDL natwe ratubangamiye nabirababangamiye. Rero nimba barimo bayikubita, ego nizere ko twese duhejeje kumva amajambo agaragaza ishari, inzigo, no kuba ari ibintu umengo ntibari biteze, baguye mu kangaratete hariya hakurya ya Kanyari. Amajambo reka tuyinjiremwo twibaza utubazo, twifashishije ano majambo. Uno yoba yitwa ngo umusesanguzi wabo, ariko ndababwire ko mu Rwanda ta musesanguza hari, bose barabe atari Skovya wenyine ari inkotanyi. Mu bantu bakoresha no marezo sosio baza gucoza igihugu cy'u Burundi, bose baca amaco yinda, bose bako bararondera ukungene baba barabaho na kabiri. Benshi mu bitangaza makuru biri mu Rwanda ku ma TV online agenda atandukanye, narababwiye nabo Kagame yagiye aratoragura mu gasho ababwira ati we ko igifungo cawe cagomba gihere, ibura bishoboye usanzwe uri imvuzi, genda ukore cano hama usesangure utuka igihugu cy'u Burundi. Ariko nta busesanguzi na bumwe, ubusesanguzi butagira preve, ubusesanguzi butagira ifatiro, abari nkuru abari urusaku uba uriko uravuga. Kubera n'umukuru w'igihugu cyawe yarababwiye ati ko ari ingunguru ziba zigaragara zisakuza gusa. Nama nababwiye kuri no gasaro y'uyu mugore, nako ubugore yarabwanse uyu Sandrine, nta bantu bazima bacako. Haracarabe mwarumvise amajambo yiyo, haraca mareshare murumva ko ari guparangana gusa. Raba n'uyu niba yitwa Mutabazi bari Mutabaruka ntavyo nzi, nawo nyene na majambo y'ubupfu gusa ahaca atagira fact, arimo inzigo n'ishari. Baba bamutumye genda ucoze igihugu cy'u Burundi, indongozi urabe ko uvuga amajambo akora ku bene gihugu b'abarundi. Ariko abarundi twe turi maso, abarundi tujya dukaravye. Reka rero dusesangure ndabagaragarize ibinyoma kandi n'ishari riri muri buno busesanguzi canke muri kano kare ka video mpejeje kubashiriramwo dukurikiraniye twese hamwe. Ubwa mbere aravuga ko Ubutare, umukuru w'igihugu yagaragaye bwa mbere, bwagaragaye ashora ngo Ubutare bwose bwashowe bwavuye muri Kongo, bwavuye muri Kongo amajahi. Kuko umusesanguzi uratanga basi naho utobuhazi precise mumenye ngo lokalite niyi agacimbiri iki, utegeza ko basuzi na zone n'akarere n'uhatwara kumbura uri kurasesangura canke uri kuratohoza. Hanyuma bwaje ryari, ku munsi uwuhe, bwaje n'imodoka zande, hanyuma bwimbwe hehe, bwimbwe mu birombwe ibihe, bwimbwe amajahe. Ubuya Butare muvuga ko bwavuye muri Kongo, Cisekedi buhaye nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ngo kugira ngo abushore hanze. Iki kigaragaza kari ibinyoma, kubera amareresi ni menshi cyane kuri YouTube, mbonesha kure zitangira zitandukanye z'abarundi, y'abigihugu yaba izabigenga zose. Ubu YouTube risatire, idolare ryagabanutse, Ubutare burayakoze sinzi kunuku. Umukuru w'igihugu aramaze kugira ingendo zirenga nka 10 mu birombwe bigenda bitandukanye, ariko aracukugwa ubwo Butare, ayo mabuye y'agaciro, ayitera n'ibindi byinshi biri nyuma biriko birashogwa hanze ku muvuduko udasanzwe. Arivyo vyagaragaje ko idolare mu gihugu cy'u Burundi ririko riracika ubusa, ririko riracika impapuro. Ibi rero igituma abanyarwanda bashavuzwe navyo nuko batari biteze ko igihugu cy'u Burundi gishoboye kugira kino gikorwa ku mugaragaro, kuko bobo nta Butare bafise. Mbanze mpere kuri ico, igihugu cy'u Rwanda nta Butare gifise cyo ava gishora ku mugaragaro hanze. Ndabibutse ko Ubutare bwose igihugu cy'u Rwanda cashoye à l'époque cabwiba muri Kongo, habanje gusesa amaraso, guhonya ubwoko, kwica inzira karengane, kukuramwo inda z'abadamu bibungenze, gufata ku nguvu twana, guca amaboko twana tutwigeme, kwinjiza mu gisirikare abana ku nguvu, guturira amazu, kwica ibitungwa n'ibindi byinshi. Uko niko u Rwanda rwagera ronka Ubutare, rwagera rashora muri ivyo bihugu vyamaze kuruharira ivomo. Rero barababajwe cyane, kandi basanzwe bazi ko iyo igihugu gishoye Ubutare kigira umuvuduko munini mu iterambere. Ndabibutse ko n'ifaranga ry'u Rwanda ryari risa n'iryasumbye incuro zigera kuri 2 ntihenze ifaranga ry'u Burundi. Ubu rero bako barabona ko
vyose bigiye kubabera ibamba, vyose bigiye kubabera umururazi. Reka rero tugire ubusesanguzi buri technique, tureke ubusesanguzi bw'amajambo kuko je sinkunda ibintu bitagira fact. Reka nze ndavuga kumbure nshiramwo n'akareresi ngaha ku kibazo ca mbere cyo kuvuga ati ngo Ubutare mukuru w'igihugu canke Burundi bwashoye hanze bwavuye kwa Tshisekedi ni kinyoma, ahubwo uwo mugabo nimba ari mutabazi, nimba ari mutabaruka ntamaramara niki novuga kari kimwaro nkuko abanyarwanda babivuga. Niyi mbonesha kure yaciye ko mu gusesangura bose ni bimwaro, n'abanyarwanda baranditse hajya muri commentaire babwira ati nukuri ngiye nabona ko mu Rwanda tabasesanguzi dufise, mu Rwanda dusaba abatezi b'inkuru, mu Rwanda dufise abakomedie, kandi ibi nivyo ndemeranya n'uyo muntu yanditse iyo commentaire kuko mu Rwanda nta musesanguzi n'uyu mugira. Wagenda kuri Scovia bose n'abanyeshari, ibintu bakomanta ni ivyo gusaba ico rirenza, ni ivyo guhimbaza no kunezereza inkotanyi canke Paul Kagame yabatumye. Ubutare bwavuye kwa Tshisekedi nababajije ryari, bwaciyehe, bwimbwehe, haje ibiro bingahe, bwaje n'imodoka izihe, sangapi, n'Ubutare bwokoki. Ivyo vyo nyine biba bigaragaza ko ari binyoma kuko nushoboye kuvuga ati Ubutare bwavuye kwa Tshisekedi, bwavuye muri Kongo, bwavuyehe lokaliti yihe agacimbira kahe. Ubutare bwashowe buvuye mu gihugu cy'u Burundi bujanwa mu Bushinwa. Ireresi iri hano, umukuru w'igihugu aragaragaza ukungene agenda aratemberera ibirombwe. Ni murabe ngaha aye. Banyarwanda bareke kubabesha. Uburundi kuva ku rubibe duhana n'u Rwanda hari hose za Rugombo, za Cibitoki, mu Kaduga gushika i Tanzania n'Ubutare gusa. Ahubwo mu gifaransa bavuga ati l'air a sonné, umwanya ntiwari bwagere canke ishugwa ry'abarundi n'Uburundi ntiryari bwagere. Rero bwa mbere mbanze ntere isaruti ku mukuru w'igihugu cacu naho befashanya kuyobora igihugu cy'u Burundi kuko kino gikorwa ni gikorwa c'ubugabo. Uburundi imyaka bumaze bufise buno butunzi kama buno butare, nta munsi rumwe twigeze tubona Ubutare bushogwa ku mugaragaro. Ngire ko ntekerera n'abarundi bamwe nka Chimamanda, Faustin Ndikumana nimba ntagiye bagize na gihe cy'ikirundi wawundi y'amapinga misi yose ba Pacifique n'izindi coreke zose zigenda ziherekeza amajambo y'ugwanko zibibugwanko amacakubiri mu Barundi rushaka kujyanisha abarundi ngo Ubutare burashowe. Mvuge ndezime mwijambo rimwe amajambo yabavuyemwo ngo Ubutare naho bushowe nta kizohinduka, bizogira ukuntu ariko ihinduka rya mbere ryahereye ku idolari. Ico ni kigaragaza ko ivyo muvuga bitagira efe, bitagira fact, bitagira ivyemezo, ahubwo ari amajambo namwebwe y'ishari. Kandi ugiye kuri abantu bavuga amajambo yo gucanishamwe abarundi y'ishari ni ncoreke, ni ntumwa za Paul Kagame. Pacifique yahawe indaro yarareretswe na Paul Kagame, nubagaburirwa na Paul Kagame kugira acanishemwo abarundi. Yaranabikoze muri 2015 kugira bakureho ubutegetsi bw'ababantu aribo bahutu, bashireho ubutegetsi bwabo kugira ngo igihugu cy'u Rwanda, ca Uganda, ca Kenya, Sudan hehe bitwagwe ngo n'ubwoko bumwe aribwo buko buratwara mu Rwanda, muri Kongo. Ntashaka kumangaruka ko narababwiye iyo hageze ko ndabivuga mvuga ivy'ubwoko nzobivuga neza atakinya atashishi kuko birahari. Mu Burundi haro Tutsi, Hutu, Twa, mu Rwanda Tutsi, Hutu, Twa, muri Kenya n'abanyira bafise ubwoko bwabo bw'abanyenkore n'ibindi vyinshi, kandi batandaveho le Tutsi, le Hutu et les Twa kuko nta bihugu na bimwe vyo muri Afrika eka ni Burayi badafise ababumvyi b'inkono, abo byama bitwa batwa naho babahinduye izina. Ariko ngoma ndababwire ko hageze ko mvuga ubwoko nzobuvuga uko nyene biri kuko nabo naba Pacifique mu space bavuga umututsi, Rose avuga umututsi, Bwejera avuga umututsi, Pacifique avuga umututsi, Alexis Ndwija avuga umututsi, Innocent Muhoza avuga umututsi, Reno de Butari wewe nuvuga umututsi, Ketini vy'abanda avuga umututsi. Rero hageze ko mvuga argument ishiramwo ibintu vy'ubwoko nzobivuga uko nyene mu ndome nkuru muri gra canke anitarike. Ayandi majambo y'ishari yagaragaye muri kano ka video canke muri buno butumwa bw'uyo yigira ngo numusesanguzi, kandi siko nezerewe cyane kumucisha kuri ino channel ya Fleury Podcast TV kuko ni nkuko mba ndamugiriye publicity canke ndiko ndamwamarariza ibikorwa vyiwe bipfuye. Abarundi rero munyihanganire musanzwe mukurikirana Fleury Podcast TV, kandi muzi neza ko tubaha amakuru canke ubusesanguzi bwimbitse kandi bufise
ifatiro nabajije ngo bwaje gute niba bwaje n'itagisi canke niba jaji ntavyo turamenya hanyuma ndizera ko baza kuza mu makomantere nabo batubeshuze canke baterura ino video bagenda bayikoresha ikiganiro aho baza kumvuguruza. Ikindi kintu yashikirije yavuze ati ngo Tshisekedi yoba yashatse kubushira abashinwa acabucisha mu nzira ya Neva aho yavuze ko yabambwiye ngo pakira amakorta n'amakobalt munsi muce murenza ko ubutare ataco buvuze burya butare yoba avuga we kubwiwe ko busa nuko yarasuzuguye ariko ndababwire ko byose ni binyoma. Tshisekedi ashaka gushora ubutare kijya gihugu ca Kongo kiyobowe na Tshisekedi nabo basangiye kuyobora bashatse gushora ubutare ntibarinda kubucisha mu Burundi babutanga direct kuba hasezeranye amasezerano y'ukwimba n'ubucuruzi canke ari leta yiyimbiye ifise ahishorera ubutare aho igomba kwibeyi yumva ko yorohereza leta. Aha iki ni kindi kinyoma gikabije ngire ko mvuga ko ari n'ikinyoma yavuze avuga ati ngo Kabira ngo ntashaka ubutegetsi. Joseph Kabila ndamuvuga niwe ngomba cishemwo gato yavuze ngo ntashaka ubutegetsi ngo kugeza naho wewe ashaka kuza ngo kumbure Kongo iyobogwa canke itwagwa n'ivyiyumviro vyiwe canke ngo ari waterekaho agena ngo na Tshisekedi niwe yamushizeho. Tshisekedi nimba ariwe yamushizeho akagaruka kumukuraho ko atari ko vyamunaniye kumukuraho. Ikindi naco yashizeho Tshisekedi yatowe n'abene gihugu yashizeho Tshisekedi uyu twe tuzi Facibeto canke yasizeho undi Tshisekedi tutazi nimba ari Joseph Kabila yasizeho Tshisekedi ni gihugu case ni gihugu ca muyomba wiwe nimba ico gihugu ari case kuba ari kari karangara kuba ari kari karapfa atara asambagurika apfa yangara nka gahini mu gihugu case mu gihugu ashoboye guterura indongozi kanaka kayishiraho iyindi akayikuraho. Nje tandababwira ati ubu n'ubusesanguzi bw'abana bagicira inkonda abana bagifana abana bakivuga kugira barabe ko ejo Paul Kagame umuhamagara akamubwira ati nawe ndagusize mu rutonde rw'abasesangura kandi bacoza igihugu cy'u Burundi n'indongozi z'u Burundi n'abarundi muri rusangi. Rero ikindi kintu gitangaje giteye kigaragaza gusa ko n'ubusesanguzi bupfuye uyu mugabo nimba ari mutabazi kabisa uraraba utabaza ubwenge kuko coefficient intellectuel yawe canke nimba waraciye ku ishure urateye isoni ibinje ndabikubariye urana ko nkurira mugabo urateye isoni kandi ijambo rivugurize ntirivuga ukuze kandi umuntu ashoboye kuba muto ariko atari igito. Imigani ni myinshi ariko ndubahutse kukubarira jewe Fleury Patriote ko wewe wa muri bari mutabazi nimba rinde muramba baraje pateni aske no fata izina giwe kandi sukwigirisha nimba atari mutabazi atari iryo nyene bon byananiye gufata neza na neza kubera iki kiganiro je nakibonye sinacinjiyemo cyane gusa aka video nabashiriyemwo niko nisunze cyane kugira ndonke ifatiro tudugira ko kugira tuvunire tumenere inda kurukumu. Yavuze rero ikindi kintu gitwengeje nama nababwiye ko FDLR ku ruhande rw'u Rwanda n'Ubutare FDLR nisi nagataka ka Kongo na FDLR y'umuntu ibaho muri Kongo jewe nje ndiko ndabibashikiriza kuko tuhutu umuntu wese w'umuhutu ku imbere y'inkotanyi no mu FDLR umuntu wese azi katavuga rumwe na Paul Kagame no mu FDLR. Ubutare butunze u Rwanda ibinyoma byose bifundikiye kuri FDLR ni ibinyoma nta FDLR muri Kongo baronderayo ubutare. Reka nabereke ikindi kintu kigaragaza ko FDLR itabaho ari ibinyoma. Uyu nyene iyi ntumwa ya Paul Kagame ababigira ngo nabasesanguzi b'u Rwanda bapfuye batagira hano bafa kuropoka kugira barabe ko barabayeho boronkaga umukembe n'ivyema. Imagine toi ngo Tshisekedi ni FDLR ngo nibande bagira ngo bimwe vyo kujya abantu ngo saba Kongomani ngo FDLR yabikoze mu Rwanda none Tshisekedi arajya abantu urabona hana ari karotsa umuntu amujye mbega abo bafatanije kurongora haraho murabona bokeje abo bantu muko muravuga bakabajya nkuko mwe mubivuga. Nico tondababwira ati ubusesanguzi bwanyu burapfuye mwene mugira amaco yinda nkuko abanyarwanda babivuga musabirinda hama mwirenganire sino nta kintu kizima mushikiriza. Nico gituma kino n'ikiganiro nkoze rimwe rya nyuma kuri uno mugabo sinzosubira kumutaka umwanya na Sadat azwe ko ndamukorera ikiganiro kimwe
tumushire ku murongo kuko kimwe mperuka kumukorera nta bintu birebire nashatse kuvuga vyimbitse kwari ukumuhanura ariko ubu nabonye hariho akandi gapost mba mutakabonye asa nuwongera kuzana utuntu tutujambo jambo ariko uyu nukumukubita neza inkoni nziza imwe bavuga ngo ni inkoni ya muyomba canke inkoni ya senge. Tshisekedi ni FDLR gute? Tshisekedi akaba ari FDLR muri ko murarondera muri Kongo ntawe muzopfa mwararonse kuko cimba Tshisekedi ari FDLR izoba ifise ubwenge bwinshi. FDLR izoba ari ikintu gikomeye cyane gusumba inkotanyi mu Rwanda. Ibi ngoma ndabisobanura nimba Tshisekedi ari FDLR nkuko mubivuga inkotanyi ntaco mumaze FDLR zirabarenze. Nimba FDLR inkotanyi Joseph Kabila yarayoboye Kongo hama FDLR kazi kiyamamaza ikanamutsinda akanarahira kanayibisa bakagira remise reprise inkotanyi Joseph Kabila ikabisa FDLR Tshisekedi inkotanyi ntaco muri inkotanyi hano muragaragara ariko ibi ndabivuze ntumbereza kuri uyu mutabazi niba ari mutabaruka yatumwe n'izo nkotanyi nyene kuko nama nabibamenyesheje nta musesanguzi numwe w'umuhutu ndabivuga uko nyene kuko abasesanguzi bose bo mu Rwanda n'abahutu bariko barasaba amaco y'inda bariko barasaba uburaro ariko narababwiye n'ubu ndakabasubiriyemo nimba wibaza ngo gutuka igihugu c'u Burundi gutuka indongozi kuvuga nabo Burundi n'igisirikare c'u Burundi kuvuga Burundi muri rusange bizoguha kubaho ibihe binini ya mu Rwanda urihenda nakubwiye Rujugiro ni narume wa Kagame mu baziyari Fred Guigema bari Guigema mubaze iyari uvukana na Paul Kagame ubwiwe mubaze iyari sebukwe mubaze iyari baza uwahora ari umufiance wujya yatwaye umukobwa wa Kagame mubaze iyari baza ba generale ba Kayumba Nyamwasa barihe baza ba Jonathan barihe baza ale mukurarinda yakoze ibikorwa bisumba ivyo vyiwawe arihe baza Kizito arihe rero nta mpembo y'inkotanyi ibinda bikubwiye nimba uri kurakora bibaza ko Kagame azoguhemba urihenda barakubeshe ni kinyoma cambaye ubusa aya majambo ndayakubwiye straight kuva hano agacacano hano ndayaba gushikirije mutabazi mbare mutabaruka nabo bandi musanzwe mukorana ivyo bikorwa byo kwigira ngo muko murasaba uburaro mwisabisha aho bamurakitsa umusaya kura amaboko mu mpuzu mukore kuko twese tuza kuri zino mbuga dusanzwe dufise ubundi buzi dukora mugabo mama wo Rwagasabo nabajya bitwa ngo nibifobagane bamukikuje birirwa kuri mama wo Rwagasabo kuva mu gatondo mushaka guhinyuza ko birirwa kuri mama wo Rwagasabo uzorabe n'ibiganiro vyabo nta introduction bigira kubera iki bakora ikiganiro kimwe hama bakagenda baragikatagura bakora ikiganiro kimara n'umunsi wose bagakatagura kazara postinga ibimanyu manyu ico tandababwira ati TV online zanyu cyangwa ubusesanguzi cyangwa abasesanguzi banyu bose nabicara kwirigara nabatezi b'inkuru nabakomeje nabashaka kuba barabayeho ngaruke kuri Tshisekedi mwise FDLR nimba Tshisekedi ari FDLR irabarenze kuko nimba hageze ko FDLR iba umukuru w'igihugu w'ikindi gihugu kitari Rwanda ko FDLR muguma musabaze garuke mu Rwanda ndibaza ko FDLR ari abara b'u Rwanda n'abanyarwanda bafise uburenganzira bwo kubaho nk'uko inkotanyi zibayeho nimba rero FDLR igeze aho yitoza muri Kongo ikayobora Kongo inkotanyi ntaco mumaze kuko Joseph Kabila ni inkotanyi abo bawiringoma n'abandi abo ba Corneille Nangu ubu n'inkotanyi mu Rwanda urugamba rumwe nimwe mwashikirije Joseph Kabila atsinze seni yari Corneille Nanga umukuru w'igihugu sorta yari Joseph Kabila ni musiguru kungene FDLR yashitse ku buyobozi hano rero muragaragara ubutumwa bw'uno musi cyangwa usesanguzi bwano mango bugarukiye hano ariko ibiganiro birakomeza shimire abamaze kugira sabone kuri Flow Podcast TV namwe muronka ibiganiro biciye ku malink babapartagije canke mutaragira sabone ni mugende mufyonze ahantu hari agakengeri gatukura mugafyondeko gushikanaho mugafyondeko rimwe kaje kandi mugafyondeko rya kabiri hace haza toute notification mwactive kaya cloche kirabura kaya gakengeri kirabura kugira yaba inkuru yose yaba live yaba ikiganiro dushizeko yaba burya video bita ubushoti bugufi bumara umunota umwe byose byo tuzoshirako yaba ifoto bizoze birabashikira ku mwanya ndabakengurukire cyane ndabibutse ko nta Flow Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe ciao ciao.